Subiye kukuramutsa no kukwipfuriza ibihe vyiza we munywanyi wacu uriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane hirya nino ngaha mu gihugu. Nkuko mubizi tubatohoreza amakuru abariko aravugwa cane yewe mu birabana n'umutekano, inkuru zirabana n'ivya politike ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwa ko irya nino bumenyesha amakuru ndetse niba biriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Kano kanya tuzanye amakuru akomeye cane kubirabana n'umutekano. Hari amakuru dufise mu gisagara ca Bujumbura ndetse no muri Matana. Amakuru adufise yemeza ko hari abandi bantu bari bagiye gutera ibisasu ntezwa ntoke bakaba bahagaritswe n'igipolisi. Turaza kumenya ukungene ivyo vyabaye ndetse n'intumbero abo bafatanywe ibisasu ntezwa ntoke bari bafise. Turaza kubigaruka ko nakwibutse ko ibi bije inyuma yaho tubabwiye yuko umutekano mu gihugu wongerejwe cane inyuma yaho mu gisagara ca Bujumbura habaye ibitero vy'amagrenade vyaguyemwo abantu ndetse n'ibindi bitero vyagiye bibijya nino mu ntara zitandukanye. Nk'igitero cabaye muri Muramvya kikagwamwo abantu bashika kuri 14 ndetse barimwo n'intwaza ngabo y'igihugu. Ivyo vyose bikaba vyaratumye abatari bake bibaza ivyo babiriko biraba mu Burundi ndetse nabo babinyegeje inyuma yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Amakuru atandukanye rero turibuze kugaruka ko turaza kuraba ukungene abo bafashwe, turabe n'abaribo ndetse tuze no kuraba amakuru ava mu gipolisi nkuko amakuru twatohoje avyerekana. Mu bindi biriko biravurwa cane turaza kugaruka ku ngwano zikomeye cane zabaye hagati y'impunzi z'abarundi ndetse n'igipolisi. Turaza kuraba izo ngwano zabereye mu nkambi, tuze no kuraba abo babakomerekeye muri izo ngwano. Niki coba cateye izo ngwano no gutana mu mitwe kw'igipolisi ndetse n'impunzi z'abarundi. Amakuru dufise rero nuko hari abantu bashika kuri 16 bo bakomerekeye muri uko gutana mu mitwe kambi ya Nyarugusu muri Tanzania na polisi yo muri ico gihugu. Kumwe n'andi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira mu idonido ingingo imwe imwe ukwayo. Tutegerezwa gukora conyene no kuhora vyonze kuri sabone maze turonse amakuru mwene nkaya akagushikira mu bambere. Reka rero imbere yuko tuyatangura mu idonido mbanze nkenguruke cane ku banywanyi bacu muri kumara dukurikira. Niba utarafyonda kuri sabone wobanza ugafyonda ko kugira dushize ko inkuru ca igushikira ubwo nyene. Banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi mwese reka ndabaha ikaze, habari mu bihugu vy'ababanye ndetse namwe muri irya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ntibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure, ndabaha ikaze muri ano makuru. Reka no makuru yacu tuyatangurire kubirabana n'umutekano. Inyuma yuko havuzwe ibitero vyagabwe mu gisagara ca Bujumbura n'abantu bateye ibisasu vya grenade, abantu bamwe bagapfa abandi bagakomereka. Twarababwiye kandi ivyagiye biba ijya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu, aho abantu bagiye bagwa mu mitego y'abantu bitwaje ibigwanisho bakicamo bamwe abandi bagakomereka. Ivyo byose vyagiye bivurwa ariko abatari bake bakibaza ico bacinyegeje inyuma y'ivyo bikorwa. Hari abagiye bagiriza urwego rw'iperereza ngaha mu Burundi yuko goba rubifisemwo uruhara, abandi bakavuga yuko mu vyo bari ibikorwa bitegurwa n'abantu bari mu mihari yitwaje ibigwanisho. Murazi ko n'abatari bake bafashwe ku mwikeko. Murazi ko kandi inyuma yawo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jas Ndabirabe yagirije abanywanyi b'umugambwe CNL ko yuko bo bari muri ivyo bikorwa ndetse ngo CNL yo bari bashigikiye. Ivyo byose vyagiye bivurwa ariko ivyo bamwe bakaba barabifashe nk'ibintu babona yuko ari ukwagiriza ndetse ari umwikeko. Ivyo byose bikavurwa kugira ngo abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD ntibaronke ijambo ndetse bafatwe nk'abantu bateza umutekano muke mu gihugu. Ivyo byose rero abantu bamwe n'abandi bakabibona nk'ibara ryoba ryaraguye ngaha mu Burundi, aho abanyamigambwe bagirizanya ibintu bidafite ivyemezo. Amakuru dufise reka tuyatangurire kuri no nkuru irabana n'umutekano. Hari abantu babiri bahagaritswe, abo ngabo bakaba barahagaritswe ku mwikeko yuko ngo bo bari bafise ibisasu ntezwa ntoke vya grenade. Bahagaritswe ejo mwijoro ku mugwa mukuru wa komine Matana yo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi, mu gihe bariko baracururuka umuduga uca amafaranga kunguruza abantu. Igipolisi hamwe nabo mwiperereza bakaba
barabagirije ko bafise ibisasu nezwa ntoke. Amakuru dufise yo kwizera nk'uko abavyiboneye babimenyesha, abo bantu babiri barahagaritswe mu buryo budatomoye neza, kandi ngo ivyo bikaba vyarabateye amakenga. Umwe mu babitwiganiye amenyesheje ati twabonye abantu babiri bururuka umuduga uca amafaranga mu kunguruza abantu ivuye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, tukibakubita akajisho bwa mbere basa nuko batari bwigere bashira ikirenge cabo imatana. Barakekeranya ko rero ngo muri abo bantu hoba harimwo abafise ibisasu nezwa ntoke. Abantu baciye batangura kubikeka, kandi ngo nta kindi cakozwe atari kubimenyesha igipolisi, kandi isinzi ry'abapolisi hamwe nabo mwiperereza bakaba baciye bashika ako kanya nyene kugira babafate. Niko rero ababibonye babishikirije. Abantu babayimatana bakaba batirengagiza ivyuko ngo ryoba rirementanya ryakozwe. Harimwo amahenyu ukuntu abapolisi hamwe nabo mwiperereza bihuse gushika muri ico kibanza. Twibaza ko ari rementanya ryakozwe na igipolisi cemeza ko cabakurikiranye kuva i Bujumbura. Mugabo rero turindiriye kumenyeshwa ibikurikira bishikirizwa n'abakurikiranye ivy'iryo hagarikwa. Abafashwe mu gidondoro wabo ukaba utaramenyekana, bakaba rero baciye batwagwa n'igipolisi mu kibanza kitazwi gushika ubu. N'amakuru tubandanya kubatoreza mu makuru yacu atamukaza kubikurikira mwido nido. Tuvuye mu birabana n'umutekano, reka turabe n'ijya nkuru nari nakubwiye. Abantu 16 nibo bakomerekeye mu mishamirano hagati y'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania n'abapolisi bo muri ico gihugu. Reka tubikurikire muri ino nkuru y'umenyesha amakuru w'ijwi ry'Amerika. Kuri uyu wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu nkambi y'impunzi Nyarugusu ituyemwo impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo harabaye amatora y'abarongozi b'ikambi. Kuri uyu wa kane ku mugoroba niho bashikirizwa ivyavuye mu matora. Watsinze n'umurundi yaronse amajwi 6409, wa kabiri yabaye umunyekongo yaronse amajwi 3455. Batarinze kuvuga impamvu, abarongozi bo muri leta ya Tanzania bashinzwe impunzi mu nkambi ya Nyarugusu baciye bashinga wabaye wa kabiri muri ayo matora w'umunyekongo. Iyo ngingo ntiyashimishije impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu, ituma havyuka imvururu. Ufate iminota ingahe? Meme nta n'iminota 2 ihera bariko barahamagara. None iryo tiro wowe ubura kuryama usinzire, cyangwa ico kivi abagenda ku kivi babura gukora ikivi ngo kigende imbere ngo bagiye guhamagara mutandakubwire. Ukeneye gusubira aho nyene, urabona aho nyene wabugiye iryo jambo, aho nyene wicaye ugasaba abayisilamu bose imbabazi n'Imana, kuko iryo jambo wavuze ntiryubaka igihugu kandi ntirizokubaka umunyagihugu, ahubwo rije gusambura igihugu. Hakugira ngo mujye inama yo gukura Burundi mu bukene, yo gufata abarundi bato bato turahangayitse, turapfuye nabi, bamwe bapfuye bangara, imiryango yabo yanga iburahi ikifungura iburukunge nibayeho. Aho uri wo kujya ngaho ngo uricaye ngo urakorera inama yo kuvuga ngo umuhamagaro w'abayisilamu rakubujije amahoro. Kwa kweli walisema akili si nywele, kuwa kila mtu ana zake. Abafise amadiplome n'amadiplome barajyanye mu mazu, barabuzi iyo bajya, barabuzi iyo bati mitwe. Igihugu yani mugifashe nkuko sinzi igihugu gitahama abantu, ngira abantu bakirimo n'ibikoko, ngira ntimuzi ko babayeho, ntimuzi ko bafungura, ntimuzi ko imiryango y'abantu ibayeho. Ariko urahagaze nyene imbere y'abantu, urabonye ko abantu bagutwengeye, ubona ko uvuze giza, ubona ko usohoye ijambo giza. Mtu alizaliwa limoja na atakufa limoja, lakini baba ndakugarika ico ndakwijeje kandi ico ndabijeje abayisilamu n'abatari abayisilamu. Imana iri kubwo guhagarikira abarundi, kandi urugambi yo rutanguye ruba ruheze. Ntuje ngaho wicare kuri iyo mikro uvuga abayisilamu baratubujije amahoro kubera iki badashobora. We baba
ndaguhanure jewe ndi umurundi kandi ndi mu Burundi, icyo no guhanura kimwe usubiraho nyene wari vuga iryo jambo usaba imbabazi, atari uko urafise ingorane.